turi mu kwezi kwa kabiri ni ukwezi kw'abakundana. Ukwezi kw'abakundana wahuze uguhimbaza turi ko kudabo kuba bitahura nukuri umunsi mukuru mwiza cyane mwiza cyane gukora ibintu biryoshe byohera abo baba bari kumwe ariko niko kuvugana uburyarya oya nta buryarya ukuri kurabibona kure biraryoshe kurabibona abandi babikora biraryoshe vraiment cyane ama winjiyemwo oya numubabaro kwinjiramwo nagiye gusanga yego umuntu hari umuntu ashaka kwibika umwaka wose azobikora rimwe gusa cyandahindukize ndavuga ni genzo bikora umwaka wose mvume nde ko umunsi umwe gusa I'm romantic but in my way kamujana kigadeni mukadete ukamakiriza utwato buji udushugwe nimba warigeze kuja mu rukundo hanyuma ukababara kujya abantu bavuga ngo abagabo bose ni imbwa imbwa ibagwawe kubwo bubwa bwiwe ari gihe usanga butandukanye n'ububwa bw'undi sure sivyo ibihe vyiza wagiriye mu rukundo canke mu rugo bisumba ibihe bibi wabayemo mu rugo nta bihe bibi nakubwiye je nigeze mbamo mu rugo iwanje never we sinigeze ndarubabariramo vraiment ahubwo ico gwakoze gwaranyigishije encore plus tutavuga ngo Hasco yagize mariage n'undi mudamu atubwiye ko nawe yavyokunda uko kwezi wohimbaje we watubwiye ko wohimbaje nuko atari hafi ashabonekana basi enjoy vraiment uryoherwa uryoherwa ni gwawe kwicara ico kibazo abantu mufise bibi ni wangu mimi njo namufurahia wote afurahi kama nani turyoherwa kubera ko tafuta wako furahi kivyako pacha sumbuana tafuta wako enjoy vyako bibi ni wangu na furahi kivyangu gisi na santiri Rasco we turagukunda tuba dushaka kumenya twabibonye ati Rasco yagize mariage tuze kumushigira tugirwa niwe ko tugukunda ego uryohewe natwe turaryohewe oya reka hari kera tutaramenya ukuri bibiri tubwira ngo tubagize ibintu tumenye twese muzomenya ukuri kuzoba kwidegemvya reka twidegemvye uko tuvyumva sha turabonye amafoto maze kutupatia amasumu ngo turabakunda amumoni shinga ingo gwanyu muryohererwa ingo gwanyu muryohererwa abagabo banyu muryohererwa abagore banyu mureke kuryohererwa abagabo b'abandi. Yes, welcome ladies and gentlemen, murakomeye nizera ko meze neza umuntu mwiriwe canke muramutse vaye na murere. My name is Franny, the SE ni African TV. Sanda bikaze yose kwadukira uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Congo, Iburaya, muri Amerika, muri Australia, mu Bwongereza, ndetse mu bihugu by'abarabu n'abagoma ndetse na Arabie Saoudite. Abari mu Swiss mwege mwese ndabaha ikaze. Iyi ni African TV. Kiri mushashwe kuri channel yacu ndagusaba kugira subscribe kugatuma twubaka umuryango munini. Yes, nukwezi kwa kabiri kenshi bakunda kuvuga ngo nukwezi kwa bakundana. Uno munsi dufise umutumire adasanzwe. Kenshi musanga umumenyereye mu bigiye bitandukanye, bakandura umusika twagiye kuganira byinshi kandi bitandukanye. Yes, muramuzi yitwa Hasco. Yes, kazi cyane. Asante. Umeze neza. Yego nawe. Yes, ndashima. Karibu sana kuri African TV. Uramutse n'abakunzi ba African TV d'abord ngo twabwa mbere kandi bakubonye nga. Gama TV muja ko arayobeye muba muhindagura. Oya ubu ni muhira. Twaheruka yebana sinzi yindi andi hantu waruri. Uyu ni muhira ubu nahandi. Ubu ni muhira kabisa. Iganda baramutse cyane abakunzi ba African TV hanyuma ndabifuriza n'umwaka mushasha. Ega turacyari ku ntango. Cyari mu ntango z'umwaka hari abantu n'ubagipigitswe kubera ko kwezi kwa 12 usanga barakoze ibintu byinshi bitandukanye. Wowe iyo utanga uyu mwaka bimeze gute? Tumukwezi kwa mbere nuko kabiri mu ntara. PJ ni kwa kundi nyene vraiment. Oya ntibiyoye ibintu birahinduka igiye mu 12 usanga umuntu yarapigitswe na karematique kweri jemba ndi mu kazi bandaya n'akazi nta bintu bishasha nta maplane mashasha ntaki. Oya bisengwe n'amaplane mashasha yagute bandaniriza ko je amaplane yanje nayibihe byose. Ukuvuga nk'ubaronka plan wapanze 2026 abo nayipanze nkiri muri 2010 zona herangira nko muri 2035 bandaniriza ko oya vyafure ibintu n'ivyo none kubyo ta bintu bishasha none vyamabiza wapi nuguri no bandako none kwa muduha bishasha none
we muba mubibonye nka bishasha ariko je mba maze imyaka narabikoze bamaze imyaka ndabiryamanye nikure gusa abantu kugira babibone vyitwa bishasha kuri bo ariko biroroshe gukora ikintu wateguye imyaka 5 iheze cyane kumengo deja umuntu abari mu bihe vya kera ubu naho ibihuka mengo biba byahinduka oya no ku updating ura updating atu mugabo iciyumviro ubwacu kiba ari kimwe mugabo ukugikora ugenda uracameliora boro boro gushikoze ugati waragetswe ndagitanga yes hasko jewe ndagukurikirana kuva kera cyane gose kandi iri mufani wawe ndakunda ivyumviro vyawe cyane gose mugabo niko bama bambere oya no reka ndakubwira igituma no reka ndabwira igituma oya utantunjaniranye ndagusavye ntunjaniranye mbere yuko bavugisha ibintu by'amakosa babanza kumbwira ngo nabafana oya reka ndabwira igituma ndabivuze boje kuva kera vraiment sandi muko unahi bitumye igitumye ndushiriza kandi abivuge ni igitatu bana cye numva kabisa ndagukunze cyane gose ndi umurundi jana kwijana sinzi ko commentaire plutôt igitatu oya nashobora kubona kugira ahantu hagoye kubona nukuri gusa araza kudufatira insere yayo itatu vraiment nziza uri umurundi utegerezwa kuyikunda utegerezwa kumukunda cyane gose nonga mfise inyenyeri z'igihugu wow umurundi jana kwijana kubera iki kumva yuko gushaka gutera amazi none gashaka ko hariho nisanze ari ibintu mu buzima umuntu atagiramo amahitamo nabuvuka ko naho uvukira ushobora kurobanura kizenda uvukira aho uba urashobora kuhatora ukavuga ati uyu munsi ndashaka kuba canke ejo nzoba ariko aho uvukira yego abandi tuziranye vraiment b'inshuti zanje bavutse mu gihe bitari byoroshe kavukira hagati y'umupaka neza na neza bariko barahunga bishika n'ubu bariyumviye ati none nduwahe ubundi n'ubundi mugabo urumva birinze bishika ukavukira ugomba kwakunda ico kimwe n'umuryango na famiye n'abantu utaba warahisemo n'abantu baba bahari uvuka usanga bahari n'Imana bagutorera tu ubumwe ibikorwa amajambere kandi navyo bikuranga cyane gose cyane yego kabisa ibisumba ivyo nta byonzi pe niyo by the way niyo slogan ya mbere niyo ko yoba iri mieux iyo umuntu ayinterprete neza irimo byose umuntu akeneye mu buzima bwiwe ubumwe umuntu arakeneye ibikorwa yego sivyo urakeneye gukora kugira ubeho akeneye gukora kugira ugire icyo ushitseko hama umuntu arakeneye ubumwe ukeneye kugira ubumwe n'abantu ukeneye kugira ubumwe n'abandi mu aho baye mu mubanye n'ibiki yego urakeneye n'amajambere urakeneye gutera imbere urakeneye kugwira urakeneye kuva mu bindi bintu urakeneye abandi bantu bakubona mu ndi muntu yego tusabira injira namwe byo gituma ndabikunda hageze zijya nyenyeri zitatu zisigurike afite bese barazibona uko nyene kandi benshi ndisuye badukurikirana bazi nyene ko mu bedera ry'igihugu cacu harimo inyenyeri gusa batazi ico ziba zisigura zote ubumwe bikorwa amajambo nivyo nazo zisigura umwe n'ibikorwa n'amajambere murabimenye rero araswe n'umurundi ijana kwijana kabisa ari ibintu nifuza ko tuzoganirako hari umuntu yigeze kuvuga ngo bazisigura amoko ari mu Burundi ujya bwoko butatu muga ntabwo nzi jewe ujya ntabwo nemera je nemera ubwoko bw'abarundi ko witwa umurundi birakwiye tu ibindi byose n'amakonotasi n'ivyo biri mu bintu udahitamwo iyo uvutse ntavyo uhitamo ngo je ngo ntavyo uhitamwo uri umurundi ikintu rero udahitamwo nta n'impamvu kigomba kugutwara yes turi mu kwezi kwa kabiri ni ukwezi kw'abakundana ukwezi kw'abakundana wahuze uguhimbaza turiko kudabo ukwezi guhimbaza kubera ndaguhimbaza iminsi yose oya hariho basi ni umunsi kabisa uri special deja ifo gutahura naho wapfuye kugira ngo wumve ko ari uwo guhimbaza canke ari zibyo kugira bize hari ibintu tugendamo nka flow y'ibintu yego mugabo si byose ko twe tubibona ngaca tufata ngaha mu gihugu sepazi hari ahandi bidafatwa uko sivyo
mugabo uvuze ngo kuwuhimbaza ndamaze kuwujamo ndamaze najewe gukora iby'abandi bose barabikunze mugabo si ukuvuga yuko hari igisumbirije cy'uwanje noba narakoze benshi hari kera ariko ndakubwiye hari kera ubu naho hari kera nabona umenga ibyo abantu bakoze ari benshi n'ibyo byose aragikora mugabo urumva uko umuntu agenda arakura agenda arahitamo inzira yiwe agomba gufata hanyuma umutandukanya n'abandi mu byiyumviro kuko twese ubutandukane bwacu nibwo butuma tubiridinga ikintu gikomeye so kuri jewe vraiment kuba bitahura ni ukuri ni umunsi mukuru mwiza cyane gukora ibintu biryoshye kuryohera abo baba bari kumwe ariko niko uvugana uburyarya nta buryarya ukuri kurabibona kure biraryoshye kurabibona abandi babikora biraryoshye vraiment cyane winjiyemwo apana kwinjiramwo turiko tuvuga acte yo kubikora ubona abantu bicaye basangira imivinyu yasohokanye umukunzi wiwe yagize amadekuru biratesa sana none ko biryoshura birahanze iyo urindani naho ndiko mvuga jewe ngo je indani sincaye waragiye ubu ntukibikora warabahinyuye sinabahinyuye sinabahinyuye kuko tandwaye sinabahinyuye nuko nagiye gusanga umuntu umuntu ashobora kwibika umwaka wose azobikora rimwe gusa ndahindukiza ndavuga ni je nzobikora umwaka wose mvume ndeko umunsi umwe gusa yasku kandi ujye musi ntuzi ko ari abantu bavuga ati jewe sinasohokana umukunzi wanje kandi amusohokana kubera ikintu nutahora umusohokana ega that's the question usanga uburyo butamwemerera akaso utakwemerera akavuga ati jewe reka naco nziganye simaka byose bibi by'uburyo n'umwanya wiwe muri babiri mutera inkuru batwara abantu bakundana bataronka umwanya wabo wo kuganira yego gutera inkuru ngo batwenge urabizi yego ibyo biri mu bintu nkunda sana n'umuntu turi kumwe dutera inkuru dushaka tumara umunsi wose dutera inkuru dutwenga tuvuga ibijuju dutwenga tubeshanya inkuru z'ububeshi inkuru yego mugabo turi kumwe iyo kuri jewe niyo the best moment ever niwo mwanya mwiza w'iwanje kuko ujya mwanya wo muri restaurant n'iki uba uri kuraraba hajya nakagize iki uyu yagize iki yazanye amashurwe yakomanze champagne mbe ndayimukomandira ko ntaburyo mfise so you know uba ugiye muri influence y'abandi bantu uri kurakora ibiri muri wewe but ahubwo wari umwanya mwiza kuri jewe nuko umukunzi wanje atari hafi mugabo iyaba hari hafi yanjye ubaye umunsi twokuce turi deux umva mu nzu turi babiri inkuru nimba ari gukora ikintu nahora ndamukorera kuba kumutekera ahubwo cyo kintu umva uwo mukorera yego gusa kanavuze ndagarukiye nuko atari hafi tuzotuma tuyarangira tumurungikira basi hari ubundi buryo twe tubikoramwo mugabo urumva ndiko ndavuga ivyaba ari ngaha ivyaba bari kumwe jewe numva nkamutekera ayo mashanje naho yo mugwaza bukeye ntacyo uravyumva mugabo ako kaeforo uwo mwanya rega wona utahura si umwanya wo kumeza ukomeye n'umwanya ubikoramo uba ukomeye muri muganira iki hari igihe aba ariko aragutwenga hari igihe avuga ati none yakwera uko niko bakata ikirayi none bro uri romantique sana utanguje umunyu imbere y'amavuta agakaka isi utwo nutwo tuntu burya hagati y'abantu babiri bijya mubona hanze sivyo bikonta hagati y'umuntu n'uwundi iyo ari babiri hari utuntu twinshi tw'umunezero badashobora kubapartaja kuko mwebwe mudashobora kubitahura ibyo bariko baravuga canke ibyo baba babayemo kuko ivyo babamwe ari deux ivyo babonana bakibuka nivyo bikonta gusumba kugenda kwiyerekana mu bantu
ukora amashow off cyangwa kino gisagara twese tumenga turazinanye hari umuntu je noja kwemeza nkamwemeza ko kweri ngo yagize ibintu byatari bafashe kiririkade irirwa ndiruka indurira hejuru y'ama stage ndondere iyo noti yo yavuye. You have to be romantic, man. Ukamusohokana ukavuga ati in my way I'm romantic but in my way. Kamujana kigadeni mukadete ukamakiriza twato buji udushugwe kubad ibyo rero biraryoshe muri movie uriko iyo ndiko ndabiraba muri film cyangwa babigira undi muntu mbona bitesa byatari man ibyo bintu mbona bitesa kaguma mvuga nti one day ninakura nanje nzobikora nuko nkura niko ubuzima buguma bumbwira ati kaka nabyushoboye yego kandi rero iyo conscience mbwiye sinkunda kuyariza uko nibiri kirambesha yego abarukuri aha uko abantu bahimbaza iminsi mikuru yitwa ko ari y'abakundana ni koko oya ukuri ntikugomba kuba general rega ukuri dufatiye ku nkuru ya Saint Valentin nuko no munsi inshuti zacu zihimbaza Saint Valentin bayihimbaza gute inshuti zacu zihimbaza inshuti zacu zihimbaza Saint Valentin kundi kuntu mu bundi buryo muratubwira muri commentaire abanashindaza no muswe ko arapanga amagahunda ati je Saint Valentin nzibona gute n'abagiye bademo wacu tuzobagira ibi nibi bibiri natubwira ati ngo Paul yavuze yuko ushaka urongore vuzo kubera vyiza utarongoye ariko vyanse ntacu urumva n'amahitamo agira kabiri ukuvuga ko Nuru yagize amahitamo ya kabiri mbega amahitamo ya kabiri niyo meza canke kwa kubahambo kumujana muhira mu gate blague kumujana hano ruguru gasine wanashima na hari n'abayafisi batabikora nkuko hari n'abayafisi batabikora nkuko pako batabishoboye spakesti y'uburyo kuko si ibintu bisaba n'uburyo bwatari ahubwo ni conviction uri kubikora kubera uvyiyumvamo cyangwa uri kubikora kubera abandi bariko barabikora yego aho ni ikibazo gihagaze cyangwa muri kumwe aguhamagarara kwimukorera uko muvyumvanamo cyangwa guhamagarara gukopa ivyo bariko bakorera bagenzi biwe vyabonye muri telenovela ibyo mugenzi we yamubwiye aho azoja n'umutipe wiwe umutipe w'ibyamwemereye kuzomuha nawe agaca kuraza udasinziriye ngo urumva ngo nanje nshaka ibi biba byoroshe imikino ya karobe oya biba biri simple uriya wumvise ariko atanga bizima nimba ari ubona ko bikwiriye tuja kuri uriya nyene nagira umva bavuga ko umuhungu ari wapambana kugira ngo ashobore kunezereza umukunzi wiwe oya ivyo hari abakobwa babivuyemo bavuze bati kubera iki badupambanira tutamugaye kandi atari ba data badupambanira nk'abandi yego hari abariko baratahura yuko ibi bintu by'urukundo ntibigomba kuba muri one way sinzi rimwe iyo tuvuze iby'urukundo ntituvuga twihengetse ku mukobwa gusa n'umuhungu none umuhungu nta mutima afise aba yatanze iki fyigo ngo fyigo ryanje ngo wahaha ryanje jamais nawe aba yatanze umutima n'umukobwa agatanga umutima that's it ibindi tuvuga biri physical niko bigomba kumera nyine biri physique mwese muhana ibyo mufise me iyo hageze ikintu cy'umutima cya santima wowe utanga ikirishere kuri wewe nawe agatanga ikirishere kuri wewe bivuze ngo nta muntu n'umwe yari akwiye kugira exe kugira ngo yemeze no utegerezwa gutanga ikiri muri wewe reka ntawe utanga icyo adafise kiretse iyo wacivye aho naho bawivye iyo ugiye kumwemeza ibintu bitakurimo ejo ntubikore azobifata umenga wamaze kumucika wagiye nimba umumenyerejeho ko Saint Valentin azokuba amafata indege umunsi rimwe uzoyibura bizokugora ku explique kandi birumvikana jewe icyo umenyereje nicyo menyera nimba twamaduhura wowe ungirisha ikiganiro ku zuba nzokaba ndabizi ko ukingirisha ku zuba umunsi uzonshyira muri climatiseur nzovuga nike birende kahe aratanze umutunga kimya under table
ariko najua hapa Bana lakini usijali yaduhenze. bizoza oya nije nakunze background kama nayo karayibona barabona iyi background ndikundabira ni yacu umuji ndikundabira ni yacu umugabo barambwirizwa kabisa kubikora ipo siko hariho ikintu kiri hagati y'ibyo wikokoye kugira utange n'ibintu utanze kubera ari byo wumva bikurimo kandi biriho muri kumwe nawe utibagiye iyo turiko turavuga ibyo abahungu batwara abakobwa burya kugira abakobwa batugaragariza urukundo rubona bigera gute umukobwa kenshi umukobwa akwereka urukundo ndavuga no kuba wamaze umwe ndaba kuri royo ntacyo ibyo byose wabikoze waje nawe nijyari akwereka ko byavira urwo rukundo nawe rusante abikwereka mu buhe buryo muradufasha muri komante abantu benshi bavuga ati bara je kugira ngo mbone kunkunda camwa oya bamwe bamwe ndiko ari bamwe bamwe murafasha abana b'abandi mu bagize imirima y'ivyamwa oya urabizi by the way ico ni cari gikwiye kuba ikintu kikwereka ko umuntu agukunda ijya ni yamvi iri humain iri naturel iri no mu bikoko kirimwo kandi sinibaza yuko birinda gwana amashugwe kugira ngo bishike kuri system yes mais comme twamaze kubihereza valeur umenga niyo sinya mbere kwega ko umuntu agukunda nico nabo baca bakora mais ko byari bikwiye mbeo ninda nababwira yuko iminsi yose yari bijya twamadukeneye hari igihe utabukeneye yego hari igihe ubukeneye uwo mwanya muri kumwe avugana akumvirize wumva ingene yiyumvira wumva ingene mu mutwe iwe hameze ukubite ko rimwe na rimwe wumve ko yuzuye tuma ukwise wumve umvirize tumeze neza gashiri hari vide hahandi bwaracitse buye ntacyo bijya ntacyo bimaze le sexe n'a jamais été une preuve d'amour mu bantu none ndakwaza ikintu ubu ufise amafaranga muri ya makarite canke muri bya bice bijya nyene wari kurita gutanga urukundo ntubironka birisha ibironka ariko biratandukanye ko babikora oya wanashima bariya baba bari professionnel kuko n'abanyamwuga bariya n'abanyamwuga bariya n'abanyamwuga kuko bariya n'agatebetebe ni acrobacy mutani ku mabati iri kuravuga nibiki bariya n'abanyamwuga n'amasertifika mutabikora iminsi yose no ku munsi ashobora guhana 10 umvirizo umuji uri kuraba bagira n'ubwana upfa kuyubira umva ni na pe importa huri kirashobora gucamo hari mucumugerera umwana wa ngongo funga rido zima matara amna funga mlango weka kare kadena oya let's go oya ariko urabitoye yuko bidasa yego ngaho ndabitoye si kijya kintu ifoko itahura neza suko bikoze n'umuntu kuba umweretse automatically ivyo nibaza ko tuwe kubahungu haswa kuri ku bakobwa ko benshi nibaza ko atari ubikoze kubera ibibazo bebwira ngo rondera amafaranga carahindutse wapi je namavugane preview ya mbere izokwereka umuntu ko agukunda ni degré yo kwa gufata uko kubaha uko kwitayeho uko kumindinga ku munsi uko mbiga gajya we nawe akwiyumvira kangahe ku munsi akuvugisha ibiki eske ari ku mwanya nk'umuntu akuvugisha nk'umuntu w'agaciro cyangwa akuvugisha nk'umuntu uri aho tu eske n'umuntu ushobora kugira ikibazo ukabona ko ari nimero yo kwitura iyo se hacira bitahura gose kwiyumvira ngo dukura impuzu hanyuma ibyo
je kuri je wantuka ntigeze ba preview yuko umuntu ankunda kamera iyo ni yamva imwe ni nkuko noba nshonje nshaka gufungura nibisanzwe inzara nkubise fresh nimba naho nafungurira cafe guma cyo ntegerezwa gushika inzara inkubitiye mu buyenzi saturira mu buyenzi si impamvu ngumba ndogera kuko ndindire ngo shikeyo ndashaka gushikaho napfuye nihanga nico urabigerera Nigeria Resco no kame bibiri yavuga yuko bijya bintu ari guhimbaza urabishita kora skuri kuragira no kuma n'ifungurwa kweli hanyuma gufungura no kugira kuba ku mubiri aho guhimbaza no kuba ku mubiri utayisantira uzovyumva mu busaza kaka reka twibandaniriza iki kiganiro oya mu busaza gusa ikintu kuravuga nivyo genre ikintu c'urukundo uriko urasigura neza koko urukundo ukuntu musa ngene bakundana baraba kura ko wampaye ko umaze ndakumura kenshi hama nanje ndaguhe nimpama ndaguhe mugana mama iyo umuntu mukundana vyanyavyo ni uri kuramuha ntiwiyumvira sure ntukarikira yego navuga ngo ejo nayo naguhaye ngo none ndakongere n'uyu munsi both ways apana ku mugabo wenyine cyangwa ku mukobwa no kuvuga ngo ntugomba guharura ngo ejo nayo namuhaye kweri ivyo tubiharurira abakozi umunsi wamuhemvye urambwira ati umviriza the next one ni nyuma y'ukwezi nzosura kunyibutsa uri umukozi wanje si ngombwa ngume ndaguhereza amafaranga turafise contrat nyene bigomba yego ariko ivyo si contrat ivyo ni imitima ikora sure iyo ndaguhaye nshobora no kuguhereza ibitagende ejo nkavyibagara ko nanaguhaye nkakongera ibindi ubwo bita urukundo umugabo amaze guharura ngo urumva ngo ntabwo ujya mu jingwe cyangwa namubwiye ngo nagiye kumuraba ngo hanyuma ngo ntabwo twiravye ngo none ubu werekana neza ngo subira ngo oya aho numukunda aho ntabira birimo iyo mukunda ntwarura hajya urukundo ntirusaba profit umva nta formule nimwe rufise iyo utanguye kubishyiramo ubwenge biba bitanguye gupfa urukundo rukora iyo ubwenge bwamaze kujya down sure iyo ubishizemo ubwenge donc cyaba fait usanga uri kurabesha umva tuba tugiye muri business wewe utanze iki nanje ntangiki hanyuma duriza hagati umuco ndondera nawo ndagwicurondera that's it none Rasco ko arivyo vyezu no munsi vyo onye nimake nta rukundo rugihari uko nivyo biri facile none kuri crise kwa hii life uko unaisantire hii life ni fo sana oya none hii life urazi ngene bayita mu gishino bayita ture ku son permis ico ni gishinwa none mu gishinwa hii life bayita ture ku son permis sinchawa wewe tuvuze nico muri noro ico ndabwira nico muri town ture ku son permis oya Rasco ariko mu bisanzwe no munsi benshi ambwa turi hehe no turasokana arena amacho tugenda Belvedere tugenda hana no nukuva ko babayeho mu buzima bw'ama programme dusohokera ngaha tuzoja mu beach baraza guhana uno musi go rukundo wuri kuravuga kwagu ndiwe twumva yuko ufise ko twamaze gutora vraiment ukunze ubukunze kandi mpejeje mbamejeje oya kwishura ko mu rukundo birashoboka ariko kwishubira ko mu rukundo birashoboka arabo bishobokera n'abandi byankina bisanzwe sawa very easy yes reka mandari yes ubwo rukundo rwawe nigume ngo rukenewe cyane gose papa y'uno munsi oya ubwo rukenewe kuri je kuko je ndavyumva uko erega none ivyo abandi vyuri kuranka ko atari urukundo rwa vrai ariko urukundo kuri bo nico bisinyifi urukundo ivyo uwo uri kuranka ari abakubwira ati nanje bitameze uko oya kubwira ati kabisa wowe hirya so ntiruri generalize sinka bya bindi tuvuga ngo kera kw'ishure ngo twese dutanguye ishure twatirinda gutonda ku murongo twese tugafatana ku rutugu turimba kuri drapo bijya niko kuva bitegetswe niko byari biri mu mategeko umva mu rukundo nta mategeko hari
uko we mu byumva flow uwo muri kumabwiramo niyo nawe ukurikira nta byinshi nimba usanze ari ibyo akunda ukora ibyo nyine kubera ibyo akunda yes uno munsi tubona inkundo zitandukanye ikibazo nshaka mbega hariho imyaka runaka uvuga ati umuntu runaka yiyangaje no kuba mu rukundo iyo umaze ukwezi imyaka yemewe n'amategeko kugera ntufungishe umujournaliste w'abandi umujournaliste kandi ubuye kandi garasco ubwo butumwa kandi bwari bukenewe ariko iyo bafite 16 ans agazi kanyu uri kwa mugabo imyaka kuva kuri 19 none ibaza ko vyemewe birekora n'umuntu ari nyuma y'imyaka 18 ashobora gukunda mwe mbona muri yanza mapenzi ya 16 ans 17 ans rasco si epoke yetu nivyanashoboka wavuga ngo ukundi nivyanashoboka gusa twebwe ibyo twiko twita peut-être urukundo mu bakiri bato ni ko yo bari nka initiation izoba for a long terme izogendera kura kuko baragiranira agakopinage bakiri mu mashuri mato akabanza kwiga umuntu akabanza kugira utublessure twiwe tw'umutima umuhungu akamuheba umukobwa akamuheba kandi akamuheba vraiment bapfuye stilo kwishuri yonyene kwera vugishije umuhungu runaka afanye akamusabikaye canke yafatiye amanota bicaranye yes kamubwira ati vraiment bijya bintu wagiye ka Kevin je sinabikunze umufatira amanote kwe y'igifaransa kumva kabisa ko umuhungu biraheze gahera wamaramara amanagakobwa agataha batukakarira ni initiation ariko kuko urukundo gukuri ruracari hura vyemeza ntabwo bura gute mugano gukuri ku muntu apana sugukuri ariko ico twe dushaka ku influence abantu dushaka ku influencer gukunda kugira uvyukuri sivyo warabona iyi peuple woye influencer woye peuple woye influencer nukuvuga nta numwe ari buhinduka avuga ati jewe wacu warabona ko murabona bari baradukurikira waje nawe hari ikintu twaba tu influencer Mungu wangu reko reka tuvugije ukuri baje reka ngaje nawe turiko turiyagira kuri kamera baze bahamara kanya twingire mugana numwe turiko turifiwaza bandi ngo rusubwira ngo amajambo akomeye na amajambo akomeye mfise no bwira abantu siko nuziya soko abantu bashimaze kubaka ariko none wewe reka hagiye uduhenda none ajya ma speech uvuga kutubwira bijya bari biki bijya ndabwira nukora ni jewe niko ndavyumva none naragiye bitubwira kugira ngo dufashwe oya mze waraduhenda nitubaye mu buzima bumwe uraduhenda ariko si bumwe niwo bikurikira urashobora kumanyuka muri makaba motivation speaker bacu rero no mu bintu umuntu avuga jewe mpamijana kwijana ko mu byo mvugamo hari ibyo mvuga bibari amakosa ashobora kuba atari amakosa kuri wewe ashobora kuba atari amakosa kuri jewe ariko kuri nuru ugasanga icyo kintu nagiye kuvuga wapi narandamwemera ariko wapi oya sinshaka ko umuntu azonyemera yumva umenga ibyo namamvuga byose n'ukuri nk'ibyo namamvuga byose byanditse ahantu ni nka Bibiliya jewe ndi umuntu ngwaye nivuza nkamwe ndakomereka nkamwe ndagira ibibazo nkamwe so ibi ndiko ndabapartaja nuko jewe mba ndavyiyumvira na kubibona mukuri cyangwa kubibona mu kinyoma byose birashoboka ufashwa wecho umenga cyo gufasha ni bon cyagufasha naco ciyorere kuko naje nikomeze bimfasha ndabikoresha itamfasha navyo murako ukumviriza akumvirize nk'ugifi wowe wumvise wa ucomora wumvise ari umusoso fresh Esko warahindutse ariko warahindutse vraiment sasa wewe n'umwaka wo kuvuga ukuri mako kuvuga ukuri urisi ko mako kuvuga ukuri Garasco kuno kwezi kwa kabiri
Rasiko ntitwamuheruka yambaye iyi boro ngaha. nta niyo nambaye. Uyu urayambaye? Ayambaye hano heza. Uyambaye hano heza. Iyo no kuberwa nk'ibindi. Ndaberewe. Ndaberewe nta birenze ibyo kweri. Nukubera none ntiwamye mbona nambaye amabagi. Ariko ntiho yakubye vana intoki zambarira ko. None intoki sizanje. Kandi iru umwaka wo kuvuga ukuri Rasiko. Tukumbushane kama mwana kusema ukweli. None suko kuri none ukuri uri kuravuga ngoma ndabwira uko ushaka cyangwa ugomba ujye ko ndakubwira. Ukuri abarundi bashaka kumva. Nababwiye abarundi nibangurikire jewe sindi Bible. Naweza nikawachanganya. Ushobora kumujana handi hantu. Ndashaka gutwara handi hantu mu yindi si bota uzazokwitora. Inzira iri kuraza ko nakumvise ariko sibiduhava tuyijana. Reka twije ko gatonya basi. Nagusavye. Nituyijana. Bose barayikeneye. Kumvo zuko ibi ndiko ndababwira. Ushobora guhinduka. Hari mu kuri n'ikinyoma. Nibi nshobora kuba ndiko ndabibabwira ari ukuri cyangwa ari ikinyoma. Akivyo nshaka basi wavyumvise. Ibyo ushaka nabyo. Kandi abarundi navyo barabikeneye gose cyane gose. Namenyere. Uya warabitweretse ari abantu babitwara bibonye. Mwabonye. Ari ibintu twabonye. Ndabivuge. Nta kintu na kimwe. Ndabivuge. Bavyihorere reka tubandanye sijatoza. Okay. Rasiko, ni gute umuntu yokira ibikomere yahuye navyo mu rukundo. Babandi bose uno musi yakora ryoherwa. Araryohewe kwa kabiri kuraheze, gikorera mu ryoheje no kwa gatatu, ariko mu kwindwi bagashobora kuba baravanye. Ni gute umuntu yokira ibikomere vy'umuntu babanye mu bihe vyiza. Oya no musanzwe ntubikira ahubwo mbega byagusigiye iki kuko ipfa ko tutaja mu bintu twibaza ko byose watanze example yo kugifi ifi raryosha ariko igira n'amahwa urukundo raryosha ariko rafise amahwa n'amaba ukuja mu bizi neza uti ibintu nimba biryoshe ndabigumije kuri level gute biryoshe nimba bitanguye kubiha ni gute nza gukora kugira bisubire biryohe nuko ntibishobora kwama bimeze gutya biramanuka bikaduga bikamanuka bikaduga hanyuma erere y'abantu bama bagira boss presque boss bama bagira no kumenga umuntu kuko mutakiri muri yalia mutakiri muri bya bindi mutagihuje za mind umenga nivyo mwakoze kera nibyo mwabanyemo kera cyace bifudika alors birahari hari uconze ico kandi isi naco nuko nta muntu mushobora kugendana ngo aburi ca kungura cyane nawe uburi cyo mwungura igihari kandi gikome nukwama wubaha biriya bihe mwabanyemo bikimeze neza uvyubahire kujya hanyuma ibi bihe nabyo bibi muri ko muracanamo cyahe mwaciye bikakubera icigwa kugira next time ntusubire gukometa les mêmes erreurs. Hari abantu tujana kugira ngo tubigishe n'abandi tujana kugira batwigishe twese turakuzanye. Hari amakosa peut-être no bana rakoze mu bwana bwanje mu bijanye n'urukundo niki ubu ntoba nkiyakora kuko narayakoze once narabonye ico vyabyaye ubu ntavyo bishobora gusubira. Erega nta hamwe vyanditse ngo tumemorize ngo niwaje mu rukundo ngo uzohera ha gusubira ibi umuntu wese abikora uko abyumva. Nta formule nimwe hari so shima iyo utakiri kumwe n'umuntu wibuka ukenguruka ibihe mwamaranye at least byo byarabaryohe ivyo vyene ni wanamubona uzubimwubahire kuko abifisemo uruhara nimba yarigeze kuryohera n'iminota 2 canke 5 mu gihe cyose mwamaranye 2 canke 5 iramaze kuko ari cyo akongereje mu buzima ariko birashobora kumbura ibihe vyiza mwagiranye akasiko mwaravanye iyo bikumbuye naho bigishoboka yuko umuntu mushobora gusura kubibanamo is good for you murashobora kubyibutsa mukayibanamo mutabishobora naho burya ibintu bya vrai bizima ibikibwina mu mutima nivya nikakagira ngo wamutinya kugurura kuko kaguhereza kwiyumvira encore plus. So ikibazo gihari naho ni kuki abantu bakundana bakiri kumwe bikaba ari ibintu biri bumbu hama
byagenda nabi bakavana bagateranira amabuye no mu bantu. Yes, sir. That's the problem. Yeah. You shouldn't. Mu bisanzwe nimba warigeze gukunda umuntu, uwo muntu turidwa du respect uko bimeze kose. Turidwa kumubaha. Kuko umuntu arenda kuko arakwitirirwa uko biri kose. None abantu urumva ngo bagomba kuvuga ngo Franike. Nurubona navyumva umuntu ashobora kuvuga ngo reka jama ka Franike kalikuwa kanatoka na Anje. Zamani alikuwa anatoka na fulani. Nurenge navyemeye. Uravyumva? Hari umuntu aba yaraciye mu buzima bw'iwawe ukiyumira ngo muhebanye biraheze. So ne jamais la fin. Hari umuntu azoba yakumenye kubera uwo muntu. Igihe cyose azogutanga ko reference azotangana no muntu ko you live in peace with that person kuko uko biba biri kose. Hari umwe abazeje hundi muntu. Wow. Ashobora kuba mudagifashanya mu bijyanye n'urukundo ariko akakubera inshuti ikomeye mu buzima. Akakubera umuntu wungirako. Akakubera umuntu kamwe muzobona akavuga ati uyu muntu ninagira ikibazo muri liste yanje mfise abantu bashaka kungarukirako uyu muntu azubwa mbere kandi mutakiri kumwe. None raswe numva ne ko ari sawa none bimwe twavuga yuko ari abantu babigukundira harama ibintu byiza uvugira ni bimejeje kuvuga njora kuba mbeshi. Oya manzuri ndira afetse twumva yuko hasko ari peace n'uwitwa yuko ari umu ex wiwe kuko cyane yo nabantu ni nabantu nubaha gose umuntu wese kuba twaracyanye. Oya baratandukanye hasko baratandukanye abex mwavanye kiriya gihe n'uwo mwavanye no munsi baratandukanye. Nta ntandukanizo rihari ryo poko wanije mu buzima bw'iwanje ibintu vraiment uri umuntu w'agaciro. Hasko ntugereranye ibintu umva ico niko ndakubwira ko tuvuga ku bantu baciye mu buzima bw'iwawe. Ego gusa bararutana ko ukeneye nta bintu uvuga ngo ndamwubaha gato ndamubaha kanini. Iyo ubaha umuntu uramwubaha. Ntabwo ngumva ngo ndamwubaha gato ndamubaha kanini. Hari urugenza ariko ndamwubaha ko n'undi wese ndamwubaha wese yaciye mu buzima bwanjye kuko hari icyo yampaye atazi peut-être nanjye ntazi mugabo uyu munsi kinyubaza kuko ubuzima tubayemo iyo wigize ngo ugomba ubu mu metero wo gupimanisha abantu n'ibiki usanga waribeshye. Ari umuntu usanga mwaracanye mu tuntu après 30 mugasubira guhura ugasanga uwo muntu nyuma y'imyaka 30 uramukeneye kuruta uko wigeze kuba umukeneye mu buzima bwawe. Sure. Nukuvuga iyo wamwitwaye ko nabi bizokugora bizokugora kabisa. Mugabo iyo wamwitwaye ko neza barakunda kuvuga ngo urukundo rwa mbere batandukanye n'izindi nkundo zitandukanye. Biroshe kuva mu rukundo no musi warakubiswe kabisa n'urukundo amuka diping in love mu rundi rukundo kwa kundi nyere canke gwa rundi byose bivana canke urundi abari fake. Oya bivana n'imitima y'abantu twese nitwakira amashoke kumwe twese ibintu byiza canke bibi tubako nituvyakira de la même manière canke de la même façon. Yego mugabo ico nemeza nuko uko biba biri kose ikintu kimwe kikubaye kikaba nabi ikigomba kuca kidefinisa yo kubindi bintu byose biri simirere y'ivyo ari bibi. Yego sivyo nimba warigeze kuja mu rukundo hanyuma ukababara kabazwa n'umugabo kujya abantu bavuga ngo abagabo bose ni imbwa. Imbwa ibagwawe kubwo bubwa bwiwe ari gihe usanga butandukanye n'ububwa bw'undi. Sure. Sivyo? Yego. Hanyuma kuvuga ngo kwero uyu naka yambabaje umva nuru yarambabaje na Franike ebana bose ni mamoya n'undi nzobona wese ni mamoya. Ukuvuga yuko uwo muntu buhejeje kumuhereza agaciro kamurengeye nawe nyine buhejeje kumugira denominateur commun y'abandi bantu bose basigaye ku isi.
ese by'ukuri uwo muntu yakubabaje umwe arabarepresenta bose arabasumba uwo muntu yakubabaje umwe uwo mukobwa umwe yatumye mama wanje ubabara ese kugira umugereranye na bashiki bawe nabonye niko bameze abakuzine bawe bose ni babi gutyo mama wawe ni mubi gutyo none abo nimba ushobora kubona ko atari babi nk'uko uwo mukobwa wenda ameze kuko udahereza chance abandi bakobwa b'abandi nabo ngurabe kuko numva umengano yeno bandagwa agaciro karengera kufise ngo ndabivuyemo ngo kubera urabona ngo ujya ngo yarangiriye amakosa urabona ngo twari twagize ibi n'ibi n'ibi ngo rero ngo ndesize kubivamo uwo muntu ntazoba yaragiye muto uwo muntu azoba kurimo kuko uwo muntu azoba akirepresenta abandi bantu bose kuri wewe so the best way kuri jewe niyo kinani ndasubira nkakigerageza kuko n'amashuri niko byagenze sinamye oya sinadubuye cyane mugabo hano nadubuye rimwe iyo mvuga ni ko ndubuye reka ndayahebe sinaye kuba ndumeze uko akazi nakoze petetre ka mbere kakananira cyangwa bakanyirukana iyo ncavuga ni yadahera abakoresha bose ababosi bose kwiyarara ubu simba meze gutya yego meze uko kubera nigeze guhereza ikindi cyizere uwundi mu boss petetre nawe arandeseva ndahereza uwundi mu boss gutyo c'est comme ça ubuzima nta kintu kimwe gishobora kukuberaho ngo kice giheza ubuzima ufise uko ni burebure hasiko biboneka yuko wowe urukundo rwawe urarushiramo ubwenge gose ati gute uri umwe mu bagabo bakoze amateka mu Burundi bakora mariage abatumire bose bariguriye ukuvuga yuko genre mukura kuri ya masantima y'abantu ngo tegura gira ibi nibi komite yanda ibi na ibi tukitegura ibiki nibiki no ibyo byose ni uko umuntu aba yiyumva umuntu ameze fo gukora ibintu bisa na wewe ariko gatandukana n'imico y'Ikirundi imico y'Ikirundi nugutumira abantu mugasangira ukabakira nikumwe bava kwakira bashitsi ariko bo bariyakiriye biyakiriye ugasanga umuntu ariguriye hari sangapa muri mariage byo ntari byo nkicebuka byamaze igihe yaraje servo yanje ndakuzigendera fudika oya ariko byamaze igihe ibyo nta nibyo nkicebuka ko byabaye kweri akurumva n'amateka kandi adasanzwe aba yarabayeho ku muntu ku buryo hari abantu benshi babifatiye gana akarorero bakayifatira bakabikora bakabikora avuga ati no kameme nagiye kubika inije gusa amafaranga yanje mu rubanza abantu barakoze amafuti nta muntu yokora ibintu nk'ivyo muri iki gihugu none we kuba bikoze garaza umuntu yabikoze arasara unumva ko kuvuga kurira umuntu yakoze ibyo bintu arasara cyo ahozana abantu kugira ngo bagire intoze ngo niki abantu baje mu rubanza rwa Rasco muri commentaire muze kubitubwira oya reka je naho bikora yo basana none wari muze gutekiriya gihe nakubwiye ko tabye nibuka ndabyumviye ahiwawe honyene kuri kwa muntu nandi makuru wari ufise ya mbere ndavyumvise yes baharaka nugeze kuvuga ati kubana n'umuntu mu gufunga ipepo Chugiye hari muri 2021 yes hari muri 2021 kubana n'umuntu gufunga ipepo eske mu rukundo kugira umuntu arinda afata ingingo yo kubana n'umuntu biroroshe canke ivyumviro vya 2021 no munsi oya kubana n'umuntu no gufunga ipepo kubaho kuri iyi si no gufunga ipepo gukora no gufunga ipepo kuvyara no gufunga ipepo kubana nawe muvukana gufunga ipepo nta kintu na kimwe kiri ize ariko urukundo egari bajaniye rushaka muri ico giro vuga ati okay ndirekuye wese impamvu yo gufunga ipepo kandi abibemwe uko nyene urukundo ruko ugwitiranya no kubana ni kubana mu rugo nta rukundo ruriyo oya ndakubajije wowe yego urukundo no kubana ndabigereranya kuko kugira ngo mufishe kuri tapi yo kubana nuko aba harabaye urukundo hagati yawe nawe hama mugasezerana kubana siko bimeze cyangwa twe turibeshe
abameze nka Jerika Niwe nturabana n'umuntu. Yego. Mwamaze kubana n'umuntu. Yego. No mwabanye kwera mukunda. Ariko tutaba yes. Ego. Kubera ko ni yaba tudakundana. Sinojyama ngo merigwe neza. Canke ngo ngende ukazi ndamusiga muhira manzi yuko aza kunyambara agashuzi kanje. Manzi yuko aza kunyambara ipantaro yanje. Umva mu gihe ntamufitiye urukundo. Sishobora kubijaho. Hanyuma utashe ugasanga yakambaye ako gashuzi. Ngumi abraza kubera iki none utanambye utangije na message. Nico gituma ndakubwiye ko kubana n'umuntu ari gufunga ipepu juu hizo ngumi zisitokee. You understand? Sema usifike kwa hizo ngumi. Njoo kufunga pepu. Oya mu rugo nta ngumi. Mama. Ariko no hari ngumi. No hari ngumi. Reka nitabe Oya hari abantu no musi babibayemo. Mugaba vyumvise aca komera nk'umugabo akavuga ati jewe nta kibazo. Sikazima nufise ko nabandi babibayemo. Ese ku rugo koko hari ibintu urasiko ku buryo uvuga ati aca nakimbia. Acara ibi bitu. Hari n'abashaka kubijamo nk'abanuru bariko bararondera. Abantu babo bakazoza kugira bamenye nyene tuzobijamo. Dushobora kubimenya utarabijamo. None nk'ubu ingwanire muri Kongo twe twoyimeze. Turayumva gusa yuko iriye mugabo ariko barayigwana. Hari n'uri yashaka kubwira turumva cewe ni bo. Bipe niko fresh. Ibindi byose nibihu. Ivyo ariko baravuga je nta nivyo nu. Ukwiri wako basi. Mimi sina ukweli. Nikwambia. Mimi sina ukweli. Ukitafuta ukweli kwangu utaumia. Mimi sina ukweli. Ukweli kwako kunaweza ponesha mtu runaka. Hamna, mimi sijakuwa mganga. Na yeye asantire. Mbona mnawakataza? Ari ndiko barakaya dufite abantu batugira inama. Jo wanashima je nta cyamba bajana kimwe kirimo. Cyico ndabizimo n'umunezero nta mabaro je ndabizimo. Ndabizimo umunezero pe. Hamwe no kubwira ngo narababaye kubera ibi oya pe. Urugo n'umunezero muta. None wibaza ko kuva ukura wowe utararongora. Nta bintu birakubabaza. Cyenda maze kubabara. Kandi akarenze karimo. Kenshi. None wo bigeranya n'umunezero ubuzima bumaze kuguha. C'est ça. Bijya bibamo n'utuvirgile. Ibihe vyiza wagiriye mu rukundo canke mu rugo bisumba ibihe bibi wabaye mu rugo. Wabayemo mu rugo. Nta bihe bibi nakubwiye je nigeze mbamo mu rugo iwanje. Never. Oya urazi gito. Nanike ntamu. Leo ntamu. Je sinzi kabisa. En fait twavuge ko ari umwaka wo kuvuga ukuri. Sivyo? Lakini nuko kuri rese je nakubwiye ko ari umwaka wo kuvuga ukuri. Nshobora no kubwira ko ari umwaka wo kuvuga ikinyoma. Oya let's go. Chagosi langu. Acha nikwambie. No muga franchement reka ndaguhereze the real theory y'urugo. Yego. Na pratique yo turekeneye. Jewe sinigeze ndarubabariramo vraiment. Ahubwo ico gwakoze gwaranyigishije encore plus kuvyo nari nsanzwe nzi. Ariko ubundi ico nzi mu rugo umunezero. Sure. Urugo n'umunezero. Ico nzi mu rugo n'umunezero. Hanyuma kwiganaho tuzokwiga gushika umunsi tuzopfa. Ubu buzima buzokwigisha wowe Franike gushika umunsi wagoroye ibirenge. Nta hantu namwe uzorinda uvuga ngo jewe ngo nganashitse. Bangwa apa nimefika. Umunsi uzokwibwira iryo jambo niryo umunsi uzobutanguye kwibesha. Kuko nimba butariko bugukaranga uyu munsi muri ipanu. Ejo buzogukaranga muri isafuriya. Vyange bikunde. Uko biri kose. Bushobora kureka kugukarangira mu rugo, bukagukarangira mu kazi, bukagukarangira muri societe, bukagukarangira kuri poste runaka. That's life man. Kandi ntugomba kubutinya kuba mu kubwo bwose ubwo buzima bwose ivyo byose. Nivyo uzogera gupfa, ugasubiza amaso inyuma ukavuga ati yes. Nari narabayeho. Navyo nari narabayeho. Iyo utagira témoignage wewe nyine ushobora kwiha utibeje. Kuko hari amatémoignage dutanga tukabesha abantu man. Yego. Ni menshi. Cyane gose.
shobora kuza nkarira ambwira ngo urugo byagira binyice ibintu byose byagira nkarira uri karambona akaja muri compassion ejo ukazosanga ngo shangura ingene yari yarababaye sinigeze mbabaramo no gufata inyo gutandukana n'umuntu utababaye none ivyo biraba none gutandukana n'umuntu ibyo si ningingo ushobora gufata utarenze kubabara bivuye gusa ko peut-être inzira mwari mufata wombwe ati uwo munota tugira duhaguruke tujane mu Kamenge habona uteye uja mu Kanyosha ndakubwira ntemuta mirarere hinduye ikaje mbandaye mu Kanyosha nawe wewe bandanya mu Kamenge c'est tout simpakurinde kubabara simpakurinde guterana amabuye simpakurinde kwica umuntu muheze mu mahoro simpaka none gutandukana n'umuntu wako bijya ni sawa kubera ko aje uno musitandukanye nawe ejo urabonana no wundi kuko umuntu aba ari umuntu ategerezwa byandi wavuga vy'umubiri bawumva ushaka ateza kubishaka kandi ahandi arakenera gwa rukundo ruri bazomukunda nawe azotanga Yishaka urukundo ruri rubanza wo kugwiyumvamo kushobora kurutanga turabizi ko kugwiyumvamo rubizi gute wabitubwiye wabitubwiye nakubwiye ivyo nakubwiye bishobora kuba ukuri canke bikaba ikinyoma ukuri kw'ibintu jewe biri ngaho iwanje ivyo ndakuzi yeah sure yes ivyo dusheringa n'abandi n'amateori sensonke de theory nta twivugire ntaco nimba ari ukuri canke ari ubeshi by'abantu bavuze muri misi hezi yaro bagose rasko yagize ibiki n'ibiki makuru yumvise ivyo ntavyo numvise uzumvise rasko twereke n'ama message bakwandikiye wowe mastati y'abantu ivyo ntavyo numvise yes abastati avuga ngo rasko yoba yagize mariage n'undi mudamu ibiki n'ibiki watubwiye ko nawe yavyokunda uko kwezi wohimbaje oya watubwiye ko wohimbaje nuko atari hafi ashabonekana basi enjoy vraiment uryoherwa uryoherwa ni gwawe kwicara ico kibazo abantu mufise turyoherwa bibi ni wangu mimi njo namufurahia wote afurahi kama nani turyoherwa kubera ko tafuta wako furahi kivyako pacha sumbuana tafuta wako enjoy vyako bibi ni wangu na furahi kivyangu gisi na santiri Rasko we turagukunda nibikunda tubadushaka kumenya twabibonye ati Rasko yagize mariage tuze kumushigira tugirwa niwe ko tugukunda ego ryohewe natwe turaryohewe reka hari kera tutaramenya ukuri bibiri tubwira ngo tubagize ibintu tumenye twese muzomenya ukuri kuri kuzoba kwidegemvya reka twidegemvye uko tuvyumva sha turabonye amafoto maze kutupatia masumu ngo turabakunda amumuoni Rasko ifoto twarayibonye ijya mwabonye sivyo ijya mwabonye sivyo niyo nagomba kubabwira ibiri byo nzobibabwira Rasko tugire amama wagase salama bijya nina safi wazima Jeni nashaka kubatumira nzobatumira ariko uye nta byari intambwe ya mbere intambwe ya kabiri ya gatatu ntambwe nagize nagira ni nyinshi muzima n'ubu ubu nyene duhuye mvuye kugira indi ntambwe agafana intambwe y'ubugeni kubera ko iyo yintu twabonye ndahubwije ukuri nararyohewe je ndabibonye tuvuga ati wow Rasko vraiment araronse uwundi mukunzi wiwe yambitse impeta tuvuga ati wow biraryoshe cyane gose ukuri Rasko Joyego mwana wa mama joyego ariko byo kubera byiza ujoyewe n'umukunzi wawe ukandeka jewe nkajoyegwa n'uwiwanje wewe ndabikwifurije cyane nakubwiye ko atakintu na kimwe nzimo kibi mu rugo urugo narubonyemo umunezero sivyo yeah sure ivyo nimba wavyumvise ndabikubwiye shobora kurire kajewe urugo nzorwanira gushika ariko dukeneye kumenya urugo rwawe kandi no muzi oya murumenye mu rukozi katari gwanyu tururyoherwe Rasko kare afite umumengo gusa mugabo hari abantu byo bazi kandi barakeneye kubabwira oya basi message me ku bantu basi biyumvira ati Rasko yagize mariage yagize ingo gwanyu muryoherwe ingo gwanyu muryoherwe abagabo banyu muryoherwe abagore banyu mureke kuryoherwa abagabo b'abandi n'abagore b'abandi Rasko
ibi twagombye kubigira umenga byose ni entertainment jewe ibi ujya mwabonye hariho mwabonye raswavre yo muri entertainment uyu ubu nikora iciza n'umukozi wa leta muta niwe yiyarangije ukundi so tuzore tubitandukanye ibyo twebwe tuzoshaka ko mumenya muzobimenya iyi saku bavuga ku masitati yatandukanye nazo barafitandika ati banaraswe nibi mbwa uri umuntu ashobora kubwira nyerega jewe nakubwiye ico umuntu wese akeneye kuvuga kuri isi turi mu gihugu kirimo demokrasi abifitiye uburenganzira bwo kubivuga uko avyumva bwo kubigira ko komantere uko yifuza kuko nico demokrasi ivuga mugabo nakubwiye hagati wiyumvira ukuri n'ikinyoma ijeje nyene nzikiri ukuri n'ijeje nyene nzikiri kinyoma muta ivyo abandi bantu bose bavuga kiretse uje ukankora ko ndagusubiriyemo mugana nawe ubundi kuvugura bireko none ubundi je nawe nituko turavuga ubona hari wadukozeko wapi mbona ko ari abandi bantu so kuvuga tuzovuga bisanzwe mugabo umuntu amenya ico arimwo kuko akirimo nyine yes dusozere kuri kino kibazo kubera ko twisi tukiri mu kwezi kwa kabiri benshi arabafata ingingo mu 11 bakwategura mu mariage abantu mu kwezi kwa kabiri wa 12 bazohava batera inda bivanye n'uko bazoba le 14 février bayihimbaza ukutariko batera inda mu kwezi kwa kabiri rasko le 14 février ntabwo muzoza muzombwira mu 11 amezi 9 zoba yahize muzotubwira oya abarundi bagomba kwigira mu dukaraoke ibyo bintu nta barundi bakora ibyo bintu ozo umuntu yamaze gupanga programme n'umutipe babanatiro 14 ntuzorara ngaha oya naho batorare aho bahora basanzwe barara nta bintu bibazo bagiye gukora bataravyemeranya bari bibi ibyo ntavyo bakora igana bavugira abarundi bemera n'abarundi bakunda imana bakundana hagati none nukunda imana none wewe kare ntavyo bakora kandi utaraje arasko baterana amata nawe urazi gutera abantu ubwoba baterana warasaze n'izina ryawe ko tumusabe marayika muzibona kwitwara bakagufungisha je sinzoba ndi ko bazohura bagasangira bakaryoherwa bagataha baca barenza urugero baca bahuza imibiri oya ibyo nta bintu katwizera barazi imana raske ngene yizeye abajene bo muri kino gihe vra nukuri mu mugushe hasi ijana kwijana nukuri ni mu mugushe hasi bazoduha ingo nziza bazoduha example nziza kuri generation ikurikira mu bibi gusa harimo ivyiza vyinshi azo vyitwaramo neza hari abagira bahurero 14 kugira nyene babishiremo inguvu bavanse bubakizabo bagira iki abo nibo twe tukwiye kuvuga abandi ntacyo vyihorere ntacyo natari 14 naro kenze birakunda nogira amaherazo bayugaye naro 16 mugareka tuvuga abantu bazobura kugira ngo nyene bumwe nyabumwe ni gute umuntu rero ni ryari umuntu abona ko uwo muntu bari kumwe ari ubujana mu rugo kugira ngo umuntu yirinde swata no gutandukana nawe oya reka nakubwiye ntako none ndabikubwira atako gira ni formule magique ngira ndabyo haraswa ariko urabona ati sha umukobwa ameze kuno onye umukobwa no gushira mu rugo umuhungu ameze uku nukuri murashobora kubana mu rugo rugakomeye urabanza wowe wiverifie murabuti jewe mbe jewe ari nka jewe yego yaba ntari jewe uko ndi je nari kwiyemera no kwiyemera kweri nkishira mu rugo yaba wo utari Franiki yaba wo wari undi muntu mugo kaba waribonye nkawe Franiki nyine no kwiyemera wewe kwiyemera kwishira mu nzu kwero kavuga ati je ngiye kwifatasha niyo usanze bidakunda kubera ko ugomba guhereza umuzigo umwana w'abandi aze kwikorera ibibazo tokwitura usanze wo kwiyemera urigeragereza ntacyo bitwaye skwero kubabarira yo rasko vraiment nukuri kwe kudashaka ni ko kubaho ukuri kwindani nakubwiye nta kibi kiba mu rugo muri komante uraza abantu bariko baratubwira ibi bibahuye navyo mu rugo
umugabo akamuturubika akamukubita akazotaha saa 10 y'ijoro yaborewe nta musigire mu gatondo asuye no kazi nta musigire rasiyo abana ntibuke kubasigira minervare hasiko ivyo bintu vraiment ivyo si bihe bibi sawa none ivyo nivyo gomba dushire ko accent canke dushire ko accent ivyiza biberayo navyo ivyo bari byo dushimikira ko oya ivyiza twabivuze n'ukuri oya ivyo ntidukwiye ku iyo ni challenge personnel umuntu ahora nayo ariko mugihe umuntu umufise challenge hano runaka akayicamwo biroha ko aza gufightinga nawe akayivamo none ndakubaze gafranike umuntu akubwira ati je narenda kubitwa we nkawe ndabwiye ngo je narenda kubitwa uvyemeza ufatiye kuki ugakana ufatiye kuki kubera ko wadushingiye intahe y'ivyo bintu ashobora ati sha hasiko ntiyabesha yatubwiye yuko amazigiye hakubitwa n'umugore amazigiye bigenda uku cugiye kubera ko ari inkuru ivuye wawe exactement ndayemera abo nkabijyanye navyo nemera ko hanyuma undi akubwiye ati arambeshe ivyo avuze sivyo nemera kubera inkuru ivuye wanje yemera kubera ari je uzi peut-être undi utabumuzi quelque part harajamo amasantima harajamo ni wa muntu wanje ubu hagati wowe bogiye akakubwira ati ni mukuru wawe areka kubita umugore niyo ugiye ariko arakubita umugore umenga nawe karamubabaza kubera ari mukuru wawe yamaze kubibona ibyo yego kuri uwo muntu muba mufite n'indi migenderanire so ibyo no kubyoza kuko pe importe ntawe ukuri canke ikinyoma ntacyo mwotora babizi bene ijambo rimwe basi ku bantu bako ragerageza kuja mu rukundo mu gusozera genre ni gute umuntu yo kwitwara kugira ngo koko ntazo regret kugira ngo basi atawure nk'ibivyumviro vy'iwawe genre yumve yuko byose ari bihe ibyo wanje biragoye gutahura aje byamfashigiye kugira ndabitahure nkuko ndabitahura baje namaze gutahura ari byinshi maze gutahura ko kubera wewe urumva hari n'abandi bantu benshi kumbura umunsi wabibayemo ntuzobitahura nkuko nabivuze usanga ari akandi kadozi ntakubwiye ya n'umwigisha nakwigisha irakubwira byose araguheza kabisa aragira utuntu yisigariza yego kuko nta kintu nta mwigisha mwiza asumba ubuzima cococo byo bituma mvugane umuntu niyo wabona ari umuntu abereye canke akubereye urabijamo hanyuma ufunga amaso ubuzima bugutware niyo wahura ni dodane hariya menye ingene gihe uzobimenya niyo wahura nayo ari uzomenya ingene birengana hasiko muri imisi yarababaye n'ukuri basi nta santima basi nyine jo abantu babari imitima yabo kubereka abantu none rega icyo sico gihambaye na Yesu ari Yesu ntiyatubwiye ngo ngiye kubakiza ngo imibabara yose oya hako mugabize nzobakiza imibabaro yose oya reka na hamwe yavuze ngo nzobakiza imibabaro yose yavuze ati pastor muzoyibamwo ariko igihambaye nzoba ndi kumwe namwe ariko kuyicamwo mutayisantire kama ni kibaya utakisantire kabisa yego sikuvuga ngo yatubwiye ngo urumva ngo mwebwe ngira ndabashirise ngo nguma ndabafasha Yesu Kristo yavuze ati iyi mibabaro n'iki byo kwisi muzobicamo kintu gihambaye doki nuko azoba ari kumwe natwe kubicanamo mugani yavuze ngo ntabyo muzigera mucamo kubicamo tuzobicamo kandi gushika umunsi tuzopfa ibibabace n'ibiryoshe ayo masahani abiri yose tuzoyaguta ko muta niko ubuzima bumeze isahani y'ibisosa n'ibirura ugomba kuzijya ko zose ari zibiri gushika umunsi upfuye ko nibyo bidukoreye ubuzima so ntukabitinye kikitakwishe kiragukomeza hanyuma ikigiye nacyo ntikibiri cyo kigusigira that's it iyi speech mwayumvise mwebwe kweli cyo gutuma tugukunda bro abakunda hasiko muri commentaire mubwire abakunda ivyiyumviro vyiwe babona ko kabisa ivyumviro vyiwe birahandi hano turakushukuru sana mzee asante bana turaryohewe twize vyinshi naho wagiye uraca mu makuru menshi twagiye twayaze vyinshi wagiye uraca mu makuru menshi sana huo ni mwaka wa kuwachanganya mwaka wa ukweli mwaka wa kuwachanganya na mwaka wa ubishi mwingi sana
tutabisha mpaka Fubiru Mpaka. hapa. Asante sana mzee, tunashukuru sana. Poa poa bro, Yes. asante kabisa. Yes, ukakunzi wa African TV. Jamani ukakunzi wa African TV. Shamu. Katwigumarire tu. Agana araka intro. Ka intro yagize. Nurukare ka intro kaweke basata mu slow motion. Gabrazameni mimi mwenyewe ni kwa hapa sikusikia kitu. Uje aravuga ukamenga sikirundi wala. Sikuvya vrai. Ladies and gentlemen, ndabashimiye cyane gose rero. Uge mwese mwadukurikiranye African TV yari kuri Ciza Clovis. Ariwe Hasco, ndabashima cyane gose twagara vyinshi bitandukanye kandi vyigisha mu rukundo ndetse n'ingene mashobora kwitwara. Amakandi ukuri canke isako muvuga mwavyumvise ivyo yavuze. Hari kumwe na mwebwe. Yes, merci beaucoup. Ndagusaba kugira subscribe no komeza kudushigikira mitandukanye. Asante sana muzogera utoswe kandi kumwakirira handi hantu hameze neza. Merci.